Ibiciro vy'ibidandazwa birimwa hano mu gihugu vyagabanutse ku masoko atandukanye aho twaciye nko kw'isoko ya Kotebu naho basanzwe barangurira mu Nyakabiga aho bita kwa Munyarwanda ibiharage vyahora ku mafaranga 3,500 bikaba bigurishwa amafaranga 2,400 ku kilo. Umuceri wahora ku mafaranga 4,500 ukaba ugeze ku mafaranga 3,400. Ingano zahora zigurishwa amafaranga 3,200 ku kilo zikaba zigeze ku mafaranga 3,000 ku kilo. Na y'ibigori vyahora bigurishwa 1,800 bikaba bigeze ku mafaranga 1,600. Isoya yahora igurishwa amafaranga 4,000 ikaba igurishwa amafaranga 3,000. Amasaka yahora ku 2,800 akaba ageze ku mafaranga 2,000. Itomati zahora zigurishwa 5,000 zikaba zigurishwa 2,000. Ibidandazwa bimwe nk'ubushaza, amavuta y'amamesa n'amakoto ntibiriko biraboneka neza nk'uko bimenyeshwa n'abadandaza. Nubwo biruko, ibindi bidandazwa vyo vyariyongereye igiciro nk'uko uyu mudandaza bimenyesha. Ibintu vyadutse, ibintu biva hanze. Bera ku makoto, mayonnaise tubona vyabuze, tuzi igituma bibura ntavyo tuzi. Na sauce tomate zaradutse, mesa yaradutse turangura 140. Amakoto aya haduze yo mu Bukinju yarazimvye ibido twigura 185 kandi twatwigura 130. Umva yaduze amaha menshi. Tubibutse ko ibiciro vy'ibidandazwa vyari bimaze igihe biduga vyisubiriza biturutse ku ngorane zitandukanye harimo n'ikena ry'igitoro.